Iva Buravan twanumvise ko yaragwaye cancer ntituzi neza cancer yariyo nkawe wari umwegereye ashobora kutubwira neza yaragwaye cancer nyabaki cancer ishobora gufata mu bihimba bitandukanye ngora yiwe nimwe narinzi ko agwaye gusa nabona gusa ko agwaye gusa ariko sinakubwira ati nari ngwaye ingwara yiwe baje kuyerekana ubu apfuye no baje kuvuga ko agwaye cancer ntabwo bigeze bavuga ko agwaye cancer warigeze wumva bavuga ati ngo agwaye cancer ariko bije kumenyekana ubu ko yapfuye ko ariho yishwe n'iki na cancer sifite amagambo ayivuga uko mbiteke uri inzozi zanje zo ku manywa ese mbyite paradiso sinkitandukanye umunsi n'ijoro kuko nibanira n'akazuba imisi yanje ihora ari sante so bakunzi ba Inyishu Media turabaramukije kandi tugarutse hano kuri micro ni cousin John wo muzi muvyara wanyu turi hano twaramutse tugendera umugenzi wacu akaba ari n'umukolege mu kazi kacu asanzwe ari umujournaliste yitwa Mugisha Arlette ku munsi w'ejo twashoboye kumubona mu bikorwa twumvise ko atamerewe neza bivanye n'ivyo yari cyari cyamushikiye twabonye ku mastati ya Instagram ibindi bintu byinshi twashobora kumubaza Arlette ni sawa bon no munsi twaramutse tuza ngaha anya kubera ko twatakubonye mu bikorwa ku munsi w'ejo twashaka kumenya impamvu koko zoba zaratumye udashaka ku bikorwa aja mva ntameze neza kutamera neza gute sinzi gusa mva ntameze neza gusa muhira byoba byari byatewe n'ibiki byoba byatewe n'iki sinzi turabona neza ko ufise akababaro Arlette turabona ko ufise akababaro me turashaka kuyaga nawe turashaka kumenya impamvu nk'abakorege bawe twakoranye byinshi turashaka kumenya impamvu koko zoba zatunyumererwa nkuko onya ikibazo wowe ufise kugira ngo twumve nka Inyishu Media ko hari inyishu twogitore yakiba nta nyishu rimwe ngaho ko ibyabaye byamaze kuba twabuze umuntu twakunda cyane kuri jana mukunda cyane uwo muntu waruvuze Yvan Buravan wow Yvan Buravan ni ibintu byadukoze ko natwe bw'ubwacu Yvan Buravan gusa twashaka kumenya Yvan Buravan yarinde kuri wewe niki cyatumye ubabara cyane umufana wiwe gusa wow umufana biratangaje cyane kuko Jesse nashoboye kurira kandi nari umufana nanje nari umufana akomeye cyane sinzi ko hari yindi relation mama mufitane na Yvan Buravan ahiriyo nakunda ngene naririmba ngene ameze cyane dushamba batanu kwa kiri muto wow mu bisanzwe bamukurikirana cyane Yvan Buravan yari umuntu mwiza natwe twamwumva gusa twashaka kumenya niki gitumye ushigira iyo emotion gushika hurira kugeza aho wumva umenga urababaye cyane kurusha nabandi bose afakira nagize ikintu gisa nk'icubwoba uzubona umuntu akiri muto nk'urya apfuye kuzize kase ibintu bidatahuritse tumva ko ashobora gupfa nyene sinzi ndi umuntu ngira mu bintu numva ko byobura ngaho kuri iyi saha sinategekanya ko Buravan yopfa vraiment sinari sabona postingwa kwaye agitsika ko ngumva ko azoki gusa rero hirya y'ejo no nafashwe n'ikintu ndumva ibintu nyene ndarengerwa nanjye nyene ndarengerwa muri jewe sinatahukiwe ku by'ukuri wakunda Yvan Buravan sivyo abasiririmbye bose ndabakunda bereye mu Barundi mu Banyarwanda bose vraiment ndabafana ariko urupfu rwiwe ruranteje kugihumure ko sinabitahura sinanabitegekanya kubera
mba muri John yumvira ko umuntu apfuye basi bavuga ko asize umwana afise ikindi kintu asize ariko we ko nyene arakubiranyije nyene ubwo nyene kiramukubiranyije nyene ubwo nyene uramutwara urupfu ico kintu je numva nyene cyane yakugira agahinda cyane muri jewe kuko sinabitahura neza vraiment n'ubu sindabyumva neza. Ku bwawe Yvan Buravan hari cyo baba wari umwiteze kuko biratangaje cyane umufana nasanzwe kubabwira akababaro nkako onya n'ibintu tutari tumenyereye ku bafana abakunzi ba Inyishu Media ndazi ko namwe muri afana ndatangaye kubona urugero rw'uwo mufana. Hari kindi kintu wari witeze kuri Yvan Buravan cyo bacatumye ubwira ku kababaro muri wewe wavuze ko asize ataca asize yarafise ubutunzi bwinshi yarafise amazu menshi. Hari kindi kintu wari witeze kuri Yvan Buravan? Urumva ikintu Yarafise kuri wa nari ndamwiteze ko nari nzifite uko bikunda byanga bikunda ko nzotinda ndamubone tuyageje nawe turi babiri ko ndavyumvi nuko nabishaka. Ikindi kintu namukunda ko ntago twavuganye cyane twavugana gose ariko twarigeze kuba tuvugana gato ko concert yigeze kuba ino kera yigize kuba arimwo yaririmbye ngo ngaragaza ko nkunda sinzi ko yari ndayibona iyo ndirimbo yari kiri iyambe ikiri nshasha kuri ndibuka ko shige nari niga muri interne Gitega niga muri interne ku shuri ndibuka uwo munsi ko naratorotse kugira nze muri concert nukuri n'umuntu ugeze kuya no kuyaga nawe gusa ntitwabasha kuyaga gose urabona abantu b'ibyamamare nkabarya ntago baba bapfa kuboneka buri kanya kose twageze kuyaga nawe n'umuntu ntabwira si yashiramwo yakuyagisha uko bikenewe akubonye gusa akakuyagisha ukira mudahujije ivyumviro mujije ivyumviro yakuyagisha. So muri make wari witeze nuko biramutse bishitse muhava mugira mariage na Yvan Buravan? Aya gusa namukunda gusa navyo nyene bibaye ntago byari kuba bibi. Warigeze kumubwira ko umukunda Yvan Buravan akiriyo? Yes. Wow, byari vyiza cyane gusa birababaje cyane. Hari indirimbo yo baragutushije cyane ya Yvan Buravan wowe uzi kugeza muri uyu mwanya? Indirimbo zose ntayo ukunda cyane muri izo onya wowe uzi? Ari Marayika. Wow. Marayika kandi Yvan Buravan yaririmbye ameze neza yagize systeme ya kera ijya ndirimbo yaratushije abantu benshi wari nta emotion wisanta yuko iyo yaririmbiye wewe mu bisanzwe? Yego. So birababaje cyane abakunzi ba Inyishu Media. Arlette n'umukunzi vraiment wa Yvan Buravan n'umukobwa nkuko muko mabibona ageze yaharira mes chers amis. Birababaje cyane twese byaradukoze ko gusa Arlette none kuri shock office urabona ko uzogaruka kweri gukora ufise yo shock nkiyo muri wewe? Ako noreka gukora ko nubwo noreka gukora singomwe ngo cyagaruka ko natsuka ngo tse tumubona kimwe gusa ni gukora ko nawe nimbabona ko yari umuntu nawe akora atabunebwe burimo ndibaza ni novuga ati ndahagaritse gukora nabandi ko ndamubabatsiyari ariko ninakora ndibaza ko nawe azoryoherwa azobona ko ibyo atabashije gushikako jewe mbashije kubishikako. Niki kuri uyu mwanya utegekanya gukora kubwa Yvan Buravan basi nko kuri antere muramutse ushoboye gushikaho ndazi ico wowe utegekanya gukora kuri ico gihe kubera ko ndabona uramukunda cyane Yvan Buravan kandi vyiza isombe byari mu ndoto zanje nanifuza ko ngiye noshika mu Rwanda to musi n'umunsi nomubona ngiye aragwaye numva ko nyene nogira kugira ndamwegere ndamuronke ariko urazi cy'ubuzima bivanye n'ibintu by'imipaka ngene byari byogawe ngaha mu Burundi urumva kubasha kugira ati uguri itike y'indege ugendeyo umva ni bya bindi ubusa nkuko tumenga hari abantu size ngaho nitse kubera bivanye n'ubuzima ngene buko ragenda
ariko ndifuza ko ninashika igihe nkazomubona basi Imana izonshoboze basi shika mu muryango wiwe ndabona ndawuhotse nta kindi. Niki wibaza ko uzokora imbere y'umuryango wa Yvan Buravan? Ntaco nziketse inshitse nzokibona sinokibabwira. Wow, bakunzi ba Inyishu Media ngira ngo murabona neza yuko yari umukunzi mwiza wa Yvan Buravan. None wabutubwiye ko akunze indirimbo yitwa Marayika cyane none nta kuntu wotubwira basi nka refrain gusa basi twumve naho Yvan Buravan yumve basi hari umukunzi yarazi n'indirimbo yawe ndashobora no kundirimbira inyuma naho ntakiriho gatoyi cyane. Sifite amagambo ayivuga uko mbiteke uri inzozi zanje zo ku manywa ese mbyite paradiso sinkitandukanye umunsi n'ijoro kuko nibanira n'akazuba iminsi yanje ihora ari Sunday. Bakunzi ba Inyishu Media kuko turabona neza yuko Arlette yakozwe ko n'urupfu rwa Yvan Buravan yari umuntu w'agaciro cyane kuri Arlette. Ku by'ukuri nkuko mwese muriko murabibona imbere y'amaso yanyu, Arlette yarakozwe ko cyane aje no kuturirimbira akaririmbo ka Yvan Buravan yakoresheje systeme ya kera cyane mu gihe ariko agakora, ariko kara karirimbo kakora ku mitima y'abantu. Arlette vraiment turamuhojeje nk'abakolege bagenzi biwe, turamuhojeje Inyishu Media twese hamwe turamuhojeje. Turahojeje amarira afise kandi turifuza yuko Arlette yogaruka kandi ku kazi. Arlette Inyishu Media twese hamwe turaguhojeje murakoze hamwe na staff yose ya Inyishu Media turaguhojeje, turahumurije umutima wawe. Naho manager atari hano nawene kubwiwe turamuvugiye araguhojeje manager wa Inyishu Media. murakoze turatahura akababaro urimwo, ariko turifuza ko mu misi mike yawo bakonsole kandi kugaruka gukorwa kandi nkuko babivuze Yvan Buravan yo binezererwa siko none. Yego Twitege ryari kuzoburi mu kazi kandi namusiguza cyo ndashaka gutonda kazi. Yego okay, mademoiselle Arlette turabona uri ngaha urababaye n'ivyo none Yvan Buravan aramutse agarutse exactement nk'ubu unya nirihe jambo ryiza wumva umubwira rimukwiriye? Egibwe gusa agarutse ivo biratangaje kubona agarutse gusa agarutse sinzi n'ingana na kwifata rukubumbora ko ari ubu rero numva ko akenewe cyane kubera atanugi hari. Ego numva ko ari hakenewe gose. So hari ikintu kimwe cyama kiba kenshi abantu bibuka gushima umuntu atagihari, ntivyo bari byo biriko biraba muri kano kanya ubu bikoze kuri uno munsi mu gihe atagihari, mu gihe agihari ataco bigeze ukora kimwereka yuko uba warugize. Insanzo ntago nabikora, urumva ko nakubwiye ko naragerageza uburyo bwose kugira ndamubone ndamuvugishe n'ukuri naragerageza uburyo bwose, ariko byakunda sinagiriwe ubuntu bwo kubishikako kubera nakubwiye bivanye n'ubuzima n'ingene imipaka yari yugawe nga mu Burundi nyene byari bigoye, ariko ndumva vraiment ko umwanya wose yo ndamubona gusa kubera naravye Yvan Buravan yari umuntu w'igikundiro. Ego Yvan Buravan yari umuntu aririmba profane, aririmba indirimbo z'urukundo, indirimbo zitandukanye. Nawe mu buzima busanzwe tuzi ko umuntu asenga, umuntu w'amahombi cyane, umuntu akunda ibintu by'Imana. Niki cyo bagituma cyane ukunda Yvan Buravan kandi urumva mwenga muratandukanye? Sindabisanze gusa numva ko ndamukunze, ari giteye ko nawe yararirimba
ntabwo yaririmba ngo by'urukundo cyane, kenshi yaririmba n'iby'Imana. Yego ndamubona kenshi no mu makonsere menshi y'abaririmbyi y'amagospel, kandi biteye ko no gupfa n'igihe yari arwaye. Ndabona abasitari benshi bo mu Rwanda baririmba amagospel bamushyirako bagapostinga bakandikako amajambo. Ajya amajambo nyine niyo yatumye ndema, nayo majambo numva ko ariko arambabaza, kubaza Imana kubera iki abakozi baba bagushimye bakavuga ko wowe wimanye umuntu hambuka aca wemera ko apfa. Umva Imana gusa ntago tuyijija mu bisanzwe, Imana ntago tuyijija. Imana ikora ibikenewe kandi ikora ibiba bikwiriye ko ishaka gukora. Yozi ko Iva Buravan kugenda kwiwe ariko kuruhuka, ariko gusa twumvaga abasitari bandika Imana yakwimanye, hari n'Gahunga ba Israel bandika ibyo bintu bakavuga ngo Imana yakwimanye byagenze gutya na gutya. Bari benshi vraiment babyandika, ariko natunguwe kubona ko fu gupfa ni kimwe mu bintu tudashobora gukwepa cyangwa tudashobora kuvamo, ariko nka wewe Arlette, umujournaliste ngaha ahanya mu Burundi, turakuzi ukora muri Inyishu Media. Niki wobwira abakunzi ba Inyishu Media kubijanye n'urupfu rwa Yvan Buravan batabizi bari ngaha mu Burundi cyangwa hanze bakurikirana Inyishu Media? Icyambere nabwira ngo abakunzi biyo d'abord bihangane bakomere ko twese dukomeye, yagira umutima wo kwihangana. Kindi naco Inyishu Media nabibwira ko cyambere ndasora ku kazi sishobora gusikureka gukora ko nabibabwiye, kuko nta kamaro nabandi ko ndakuramo. Kindi naco nawe yari umuntu akora, nabandi ko ndatuma ahari atamera neza, ariko yumvise ko dukora nawe nyene mbwira ahari yoryoheko. Kigira ka gatatu nabwira abakunzi ba Inyishu Media ko twababaye twese, kuko nimba ari cyo nshobora kwerekana umubabaro wanje cyo gisigura ko mwese mutababaye, mwese mwababaye. Shaka kubabwira ati bakomeze kudushigikira. Yego Imana ibahe umugisha. Na cyane akababaro ni kenshi, natwebwe turababaye cyane, turababaye kandi ni hamwe nyene bavuga ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda. Nanje nari kuba narize gusa, ariko jewe ariko amanuka aja mu nda. So turiko turagucyoza cyangwa turiko turagerageza kwerekana yuko atacumazeme, turiko turagerageza kumenya neza na neza kiri entre neza na neza. Ni kubera iki Yvan Buravan mu gihe yapfuye cyangwa mu gihe yaragwaye tutigeze tubona post mu gihe yaragwaye, ariko amaze gupfa akaba ariyo tuza kubona post yawe ku rubuga ngurukana bumenyi. Igihe yaragwaye ntitwigeze tubona umukeza cyangwa umwipfuriza impore, ariko mu gihe yapfuye ntitwaje kubona post. Byaradutangaje cyane kandi turatangazwa na shock tubona ufise kuri no mwanya. Byo bavyavuye kuki? Bisanzwe umva ikintu taburise naco ntago ushobora kuza ngo gihagarare ko cyane. Bisanzwe sinabashije kubandanya nkivugana nawe cyangwa ndamuwe hafi nkuko nabyifuza, gusa kimwe naramuba hafi, nubwo tutaba turi hafi mu maso ariko mu mitima tuba turi hafi. Ko nubwo natera isengesho nubwo ati Imana mwibuke Yvan Buravan, kandi numva ko muri jewe sinari mfise icyiyumviro cyo kuvuga ko Yvan Buravan azopfa. Ntabwo numva ati ni ibintu by'ingwara gusa bisimple bisanzwe azokira, ariko ntangaye kumva ngo yapfuye. Icyo nyine nicyo cyantunguye, niko akunda uwawe uri kubona akubwira ati numva umutwe uriko urameneka, ukamubwira ati genda unywa amazi, genda ugira iki, umwanya muto ukaza wumva ngo yapfuye. Umva kuvyakira muri wo cyambere ugira kuregreta muri wo, kuba cyambere ugira iki, ugira kumva ko utigeze umwitaho agwaye, kandi ikindi naco afuye kandi abitari bikeneye ko apfa.
ego Yvan Buravan yapfuye twese tudakeneye kwapfa kubera twiteze ibindi bikorwa byinshi yokoze. Niwe mustare twavuga yari mixed, yashobora gukora ibintu bya gospel n'intuze na profane en même temps, kandi yaradufasha twese kubera twararumviriza indirimbo zo twanezego. Yvan Buravan akarorero ukoresheje ko kumeneka umutwe no na cancer biratandukanye. Yvan Buravan twanumvise ko yaragwaye cancer ntituzi neza cancer yariyo, nkawe wari umwegereye ashobora kutubwira neza yaragwaye cancer nyabaki. Cancer ishobora gufata mu bihimba bitandukanye. nta ngwara yiwe nimwe narinzi ko agwaye, gusa nabona gusa ko agwaye gusa, ariko sinakubwira ati nari ngwaye. Ingwara yiwe baje kuyerekana ubu apfuye niho baje kuvuga ko agwaye cancer. Ntabwo bigeze bavuga ko agwaye cancer, warigeze wumva bavuga ati ngo agwaye cancer, ariko bije kumenyekana uko yapfuye ko ariho yishwe n'iki na cancer. Kuri cyo rero tebaza nta birebire mfise ngano kubariramo. Turabona babaye birenze kandi turabitahura kubo warukunda, gusa nka Inyishu Media twari dukeneye kuronka inyishu. Hari abantu benshi batakubonye ku bikorwa ku munsi w'ejo baguma babibaza. Abo nabo bababajwe no na absence yawo, babwira iki? Abwiye ko nzogaruka ku kazi shaka kugahagarika, nzogaruka nzosura gukora. Yego nta bindi nukuri, kandi ndabakunda cyane, ntabwo nabataye. Nibatahure situation umuntu aba arimwo, batahure uko umuntu aba ameze. Yego urakoze cyane mademoiselle Arlette. Turanezerewe tunababaye, tubivuga uko tunezerewe tunababaye. Inyishu Media kubona twarakubuza umunsi umwe yari akababaro kadasanzwe. Hama n'ikibazo ca Buravan turagifise ku mutima, ndibaza kuza n'umuntu nyene mwari muzi akunda kuvugira hejuru, ariko no munsi kuba naciye bugufi nkavuga buke nuko naje umutima wanje ubisanta. Hama Inyishu Media turabahaye impore ku kibazo cabaye. Ndazi muri mwebwe hariho benshi bakunda Yvan Buravan, ariko turababwiye ati mpore cyane, gusa turizera neza ahari si habi. Imana mwakire mu bwami bwayo. Yari Cousin John hano kuri microphone, hamwe turi kumwe na Arlette Mugisha. Imana ibahezagire cyane. Merci beaucoup.